G and Films, Good News Films, double favor without limits. Simabukuwa icho wabubikije simabukuwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka. Ndakwereka Saba je yambwije ukuri arambwira kuri 99% yuko uri umwana wiwe. Ikimenyamenya ca mbere Saba we hari umunsi yakubonana agafoto kanditse ko nkuru ni nziza Fenlo izina ryiwe rya Diodone urumva arambwira na mama wawe Dorcas kandi Saba urazi ko nacagenda agiye kukwereka aho yahora sivyo rero ivyo vyose biri mu bizanyeretse yuko ari umuvyeyi wawe. Hama ikindi hari aho mwajana ahantu abantu bakaza bakaguhamagara Fenla wewe ukiza amazi ndabona yuko vy'ukuri Saba arico gituma wahinduye kandi tutabeshanya abantu bose wo bahenda umutima wawe nico cabona ca mbere niwo ubesha kandi nanje Saba urazi ko twiganye ndakuzi ahubwo amakuru wosanga ariyo mpamvu wagiye kwita King Sabbas. Saba ntakubesha akimbwiye ivyo bintu nagize ubwoba bumwe ahandi nishimira ikindi kintu kimwe. Ico nishimira ni kimwe ukuntu Sabbas yakuze ari imfuvyi arondera kumenya abavyeyi biwe uno munsi akaba aronse amahirwe yo kumenya abavyeyi kandi bagiye kubonana. Mugabo icaje kimvuna umutima Sabbas ni ikintu kimwe ko wakundanye na mushikawe sinzi mugabo ndakwizera Jeni gumba vyo vyeyi Lionel sa reka uno musi ndakubwira ijambo rimwe utaruzi kwinosi jewe nanka abantu babiri gusa nanka papa Finle nkanka na mama Finle Lionel abantu bantaye nduruhinja uruya rw'amezi 9 uno mutsinda barondera ngo bamfashe iki. Akamaro k'umuvyeyi sukuvyara kuko abarundi baramaze ngo kuvyara ntibigoye nko kurera. Umuvyeyi insiguro yiwe iri mu kurera. Jewe baravyaye barata c'est-à-dire que banyishe Finle bavyaye ni ba considérer que yapfuye. Oya Saba s'il te plaît ahubwo rero Diodone ndamwanka ibiheta ngabo bibiri. Icambere ndamwanse kuba ari umuvyeyi gito. Ica kabiri kubona naramenje tugakundana na Diva. Urumva iryo bara Lionel urukundo gose ruteke muri jewe nakunze Diva bisigura ko nakunze mushiki wanje. Urukundo gose Diva yankunze yereka kunda musaza we. Rega Saba none utamuhindura urukundo ni gishiki na gisaza. Uya umviriza iyo biza gushika tukamenja byari kugenda gute? Nari kuba nakoze ibara kuri mushiki wanje dusangiye amaraso. Uwo n'umuvyeyi nyabaki. No Saba umviza Saba ndakubwira Saba Lionel umviza Saba rero reka wewe usubize ureke kugisha vugisha nk'ibyo sivyo byarashitse
urumva ubu rero mugiye kubona nk'umuryango mbese ndakubwira jewe Dieudonne sindamukeneye nk'umuvyeyi na Dorcas sindamukeneye nk'umuvyeyi bananyibagirwe ego ngira ngo baragiye amahirwe baravyaye nibareraho jewe umuvyeyi wanje ni Patricia nuriya mu papa yandeze abo tuvukana ni Remi na Egide naho bampemukiye abo bandi nabo sinkeneye kubumva sinkeneye no kubamenya ibanga ry'umuvyeyi riri mu kuvyara n'ibitungwa biravyara ahubwo ibanga ry'umuvyeyi riri mu kurera abo Saba mviriza ivyo byose ndavyumva kandi ibyo nishavye kuri gutwara ahubwo wogerwa kubera ugiye kubona amafamiye mugasubirana n'umuryango nabo nkeneye mviriza Saba mviriza ndakubwire Saba mviriza Saba ubuzima buguha Sosa ngaho rembwira amakuru ati mpamagara ukuntu wancishije ku biti no ku mabuye unyaruke ngo bishobotse udutane isokora niko nabuze igitambara hafi mba naje nkunze igitambara reka ndaziguhe hagenda muri ahantu umukozi w'Imana ntumize genda kuri eglise imwe hewe ndashika mbona ni eglise nyene vraiment bimeze neza ngaha ndaziguhe ngaho neza umukozi w'Imana atubwiye ijambo ry'Imana navuze ntishobora kuvyigumizamo nagiye numva tubwira ngo ni umukozi w'Imana ngo yitwa King Sabbas King Sabbas iryo zina ndaryumvise ndavuga nti iri ni rimwe Diva nama numva kenshi avuga ndavuga nti ntegerezwa kubikubwira none Sosa ni wagiye kumuramutsa cyane waje kuramutsa hewe nije nagiye kumuramutsa ya je nagiye kumuramutsa Sosa ndaguye ndagarutse amazina ya King Sabbas ni menshi cyane kandi arasa abantu baritirana none ni gico nyemeza ko ari King Sabbas wanje wabonye uwo muntu wabonye yarasa gute yarameze basi woshobora kushushaniriza iyo niyo interrogation mpaye iyo interrogation kabisa uyikore okay ni non averte ariko reka ndayikore nikore kabisa umutipe ameze ukuntu umugangi kimwe gusa arabegwa umutipe en plus bavuga ngo yahora aba muri Australia umutipe abegwa yambara neza ntabwo ari muremure kandi ntabwo ari mugufi oya ariko urabona ko ari umutipe akwiye yirabura asubwirabure bwiza witonde yimwesha ukuntu sinzi ukuntu bavyita utuntu tutwawa gutya tukazuku afu yitonda afise ubwitonzi ari hambo cyane yuzuye amavuta gute hamwe yoba ari we woba ufise sha afise ubwiza ku mubiri no ku mutima ciye bugufi avuga ijambo si muremure aragereranye ukuntu sha Sosa ntangwe kugira amakenga yuko yaba ari King Sabbas wanje ariko mfise ikibazo ni kwika dashyira kunyereka dafuwa pasi yandungikiye amagift mbaze amakuru yewe bankakumbwira none nawe uje kumbwira ngo wamubonye none bino bintu je bitangiye no kuncanga none kubera iki adashobora basi kumbwira yuko ari hano basi tubonana ibi bintu birimo coincidence umwanya umwe ngo wakiriye amagifti kwavuye muri Australia wundi mwanya ngo umukozi w'Imana ngo King Sabbas acha nibaza igituma adashaka ko mubonana Sosa ibi bintu bisaba ubwenge kandi bwinshi cyane nukuri kandi bisaba kwitonda ukagenda gake gake ndashaka mugenzi wanje nyemera ducange ikarata
urabona King Sabbas Sura ni sawa. Sura sange ni yari. Ni hari. Nivyo. Na ba Kristo niho bari. Oya. Ba Kristo siho bari. Nori ya wewe. Aho wicaye uzi ko nari atarose akazi. Wow. Felicitation. Eko. Ugeresha Solange. Ikinzanye cyaka tubanze tuganira. Erika uri umwana wa papa. We turavukana, dusangiye umuryango, dusangiye ibintu byose. Narinje kugira ngo tubanze tuganire. Urabona? Senge twaraganiriye arambwira yuko ngo wabonye King Sabbas kuri eglise. Yego. Urabona senge wacu ari karakura. Siko kandi niwe dufise mu muryango. Ujya rero we hari ibintu utazi. Senge arafise ikibazo gikomeye cyo kuri King Sabbas. Ujya twaragize amanyanga yose ashoboka ngo turabe ko twabona King Sabbas. Ariko biranga. None we ko wamubonye. Fasha ndakubwira iyi nama dukorere kuyi mukambi turabe ko twamuronka. Ereka senge yo kwicwa na stress. Ujya rero jewe King Sabbas ndamubuzi yarabaye no mu rupangu iwanje. King Sabbas nzi aba mu rupangu iwacu. Mvere nawe ivyo nitwo bitebako siko aho nitwo hateba ivyo tuvyihoze. Ujya rero ndamuzi cyane wowe ico nifuza niki siko umfashe usubire kunyegereza Diane dusubire gukona gitana. Eko nukuri kugira ngo bikunde ndongo kungene turonka King Sabbas tumuhuze na senga yare stress erika haja ahantu yancishije mwijisho kabintu by'ubutumwa cyawe nabutumwanzi cena jambo ry'Imana nsoma ntacyonso nanabiri yafise nta munyanyangira yo sivyo kuvuga nabara ngo uravuga ubutumwa ngo nguriki sivyo imbeshera mwari yambitse ibara kabisa. Oya Sora ibyo ntaco je simaramaye rimwe siko igikuru nuko turonka uwo turiko turahiga. Wewe mfasha gusa usubire kumwegereza dusubire guhura neza adufashe kurondera King Sabbas kandi byo babikunze nukuri. Erega senge niwe dufise wenyene mu muryango nk'umuntu mukuru. Ubona stress zimutwaye kare tuzara duhagaze he Ive nukuri ivyo vyose uri kurambarira. Ivyo nukuri ntegerezwa nanje kubashigikira. Erega niki kibaye ikibazo cy'umuntu umwe ico ni kibazo ca twese. Ntegerezwa kubashigikira from ego aho ndagushigikiye ni atari hewe ngo dushike mu nzira ndamusesenge.
Tia karibu kandi ndanezerewe cyane kubona wanyitavye wanyitavye nukuri naguteye akamura nyitaba rero nukuri Imana ikumpera umugisha kandi uri umwana mwiza uri umwana mwiza de nibutse ibintu umaze kubona muri runo rugo Imana iguha umugisha hanyuma rero sinaguhamagaye nk'umukozi w'Imana no munsi naguhamagaye kugira ngo tuganire ndakubwire amabanga yose ahishijwe muri bijya bintu byose wabonye muri no rugo burya turafise ikibazo umengo twaratewe baho basengeza nabanje urana umengo sinzi ngene bameze umengo twaratewe mu muryango rero Dia hajya mu rusengero iwanyu yaje ndafise umwana yego ndafise umwana jewe reka ndakubwire byose kuko ntaco mfise nk'inyegeza kuko ivyacu warabibonye reka yo ndakubwira ukuri kwavyo jewe ndi muto navye umwana amaze kugera mu mezi 9 na 9 ndamusiga iwacu cafata inzira ngenda muri Canada ngiye narose uwundi mugabo kumva nateze kugenda kurongorwa urumva uko bikose sinarika kubandanya nubaka ndondera ubuzima naravye abandi bana Nohia na Chris uzobabona ya hewe ndagenda ndubaka ariko unyuma haguma numva umutima ukubita ndiko ndateka umutima ukubita ndiko ndaganira n'abana mbona ntiyaba uwa gatatu wanje yoba yari ngari we fura umva umutima urasi urandya hanyuma rero nagarutse mu gihugu kugira nze kurondera umwana wanje umutima urandya ndabura amahoro najyama bikanka nkaguma umengo ndamubona inzozi za mwisi yose ndatinda numva umutima wanje ugomba kuncamwo ndahava ndagaruka rero umwana wanje yitwa King Sabbas. King Sabbas? Yes. Ni mwana wawe? Cyane. Domiyo? Dia. Ndafise agahinda mugabo. Ko namaze kumva yuko yagarutse hajya. Kandi nawe ukabumuzi ukabuzi n'ingenasa. Nukuri. Ndazi neza ko Imana igiye gukora igitangaza. None ga muvyeyi ico nyimeza ko umwana uri gwawe ni giki ariko gadiye umuvyeyi nk'uwundi none byo marira iki ngo mbeshe yuko atari umwana wanje nina wambesha naho haraseruka undi nyina wiwe tumurabe byo marira iki jewe kugira ngo ndakubeshe ujye mwana n'amaraso yanje byo mfashe iki ngo ndakubeshe Dia saba subiza ubwenge bwawe kugihe uribuka tugukubagura twe na Yvette none hasigaye iki tugende amasaha aragiye ukivuga nyine amasaha Dedi ubu ni sangapi mu bisanzwe urabona ko usa n'uwamaze gucerwa twacerewe Dia hari ikintu je ntashobora gukora ikintu cy'ikosa ryo gucerwa mu rusengero oya navyo nokora nukuri ariko rero je nshanja kuvuga ubutumwa muri kirite ya kabiri ku babanyi haruguru hari amasengero hepfo no haruguru bumva cyagenda kuvuga ubutumwa muri kirite ya kabiri hama je sinkunda gucerwa nukuri ryo kosa naryo nokora kandi je naramaze kumenyera afete Dia twe nukuri nyene turakuze mu bintu by'impuhemu kuko twabibayemo kuva kera yego nukuri icyo cyaha ntaco tugikora cyo gucererwa muri eglise oya kaje wasanzwe ndumuvugishwa ivyo bintu ndabizi cyane ntidushobora gucererwa muri eglise ko rusanga marayika yamaze kuvugana liste urutonde rwamaze gushika kare muri eglise rero nitwokorera musi y'umurongo oya nyine nkuko senga kubwiye tugende gusengera hafi
uzogaruka kuduhitana waje kare. muga twari kugenda mwari kugerageza. Dias je simvuga kabiri. Niko kamere kanje. Wihangane. Dia, nukuri jani na Yesu. Ego. King Sabbas nawe wumva. Uwo wumva urukura runde. Ntawe kihari. Harabaye ikintu kidasanzwe gihuhuse. Nawe yaromotse. Muvyeyi, kumenga urahindutse. Oya, birababaje ariko. Umva ko bibabaje. Kandi barabaririmbyi banyu. Ndashika. Wambaye agasaha keza. Ego. Oh, nibiki mama, nibiki. Mitsina keza. Ubaye iki? Nibiki bagufashe? Umusonga. Ego kandi urambabaza cyane kuva nje. Mitsina keza. Mpore. Umusonga. Mpore mama. Mpore. Anja siba nzogenda hanyuma. Satani n'umucamana. We nugende kugira ntucegwe. Sawa. Umva ntawe bigendana. Ugwara mukende ego. Hanyuma mudusengere. Ego muvyeyi. Yesu arabakiza. Sawa. Bijya byose twabigize kubera twabona ko ata kintu na kimwe tuza gukiza ku byo twari dukeneye ajya kwishengera iwanyu. Ariyo mpamvu ubona twaciye tureka. None Gadiya, kuvyumvise ko atanzigo yarimwo, ko atagwanko twari ko turakugirira, umfashije iki kugira nshobore kuronka urya mwana? Muvyeyi, nuko sinashaka ndaguhenisha ubunyene. Ibintu birandengeye. Nzobikwishura ko hanyuma. Wihangane. Ego none waruje kuruhuka waruje mu biki? Oya nutuntu nari nje kuraba ahubwo ngira nce nsubirayo. Sawa genda rero dutore hamana namahoro nta kibazo. Sawa. Uri Dorcas cyane n'uwo basa. Vanilla King Sabbas. Nkunzi Diodone. N'umuntu ari kuri foto ndamuzi. None niwe Vanilla.
mukunzi rega n'ubu sinditahura umengo ndi mu ndoto ntakubesha umunsi wa mbere nkubona nasa n'ubonekewe umutima wanje wambwira ko ari we wenyene ukwiye kuba umufasha wanje ariko ngerageje kubiraba no kuvyumvira nkabona ntaho twohurira. Kingi wanje rakwe wisuzugura uko ubona yuko ibyiza atari ho bikwiriye mu gihe Imana yibona yuko urutabibwira ko bakwiriye ibyo byiza. King Sabbas, bonsoir. King. Bwana Sabbas. King Sabbas. Yarenze kwasinziriye none wakanu. Ni gute ya mugabo? Umeze neza? King Sabbas. Bwana ya programme kwa Lionel wowe wayikoze? King, programme kwa Lionel wavuye jako? Yoba yakubwiye basi ko Papa Diva bavuganye? Sha ivyo mbona iri ansa na papa. Agahinda umubabaro n'ibikomere nagize byanteye kuba wundi muntu. Kenshi hari igihe abantu bakora ibintu bakabona umengo ni ibintu bisanzwe, ariko ingorane kenshi nasanze bibagira canke bibagiza kwiyumvira uwo babikoreye, kuko hari igihe uwo babikoreye bimusigamwe imvune kikaba n'igikomere kigoye gukira. Ubuzima bw'umururazi, ubuzima bubishe nabayemo bwansizemo ingorane ikomeye mu buzima. Olivier, naragerageje kwivuza ntaco ntakoze kugira ngo ndabe yuko nshobora kuja muri leta imeze neza, ariko byaranse. Kenshi iyo nibutse umubabaro, agahinda, ibikomere, amarira n'ibibazo nagiye ndahura nabyo, uwo mubabaro kenshi untera ingorane. Iyo ngorane ni ingwara nivuje biranga. Niyo mpamvu kenshi iyo narinze mpura n'ikintu kiri trop lourd kikankubita neza na neza bidakunda ko nsubira kuvuga. Nigihe ngira ububabare budasanzwe, amafe numva biragoye n'ingene no yagusobanura kugira ngo ntahure. Yaba byari bishoboka, yaba byari bikunda, nanje no kwikuye ku iyo situation ariko ntibikunda. Nta kindi ngusaba, wandanye kunsengera. Imana ndinze, Imana abanye nanje muri biriya bihe, impa umutima wo kwakira, ariko kandi nakiza umutima wanje, ivure
umutima wanje kugira ngo nshobore kumva ko nanje mbaye muzima. Iyo nkarishana nweshejwe n'ubuzima ihavuye ihinduka ingwara ku buzima bwanje. Naragerageje kwivuza, naragerageje no gusenga, ariko ntibirakira. Kenshi iyo ngize umubabaro wa wundi ukomeye, je nkabura n'igisituration kiri trop lourd et surtout kinsubiza muri buriya buzima, kwiyumvira buriya buzima, kenshi ndagwara ku buryo ntasubira kuvuga. Kandi ninto kwimvira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko nagira ndakubwire ngo mba ndiko nca mu bubabare bumwe budasanzwe. Iyo biza kubishoboka nkavugwa nkakira kino kintu, noshimye Imana cane. Rero mugenzi ubandanye nsengere. King Sabbas, je te comprends. Ndatahura umubabaro wagize n'agahinda wagize, ndatahura urugendo rubi wagize muri kahise rukagusira kuri ibyo bikomere. Sinzi ko navuga ko ico gikombe anywereye ko ndacikoreye nkawe, ariko amajambo usubiye kumbwira numva handemereye, numva nkozeko. Ariko nagomba ndakuremeshe, kugira Imana ukaba warakijijwe, kugira Imana ukaba ufise Yesu mu mutima wawe, buke buke hazogusomora, buke buke hazogukiza ivyo bikomere watewe na kahise, hazogukiza ivyo bikomere watewe n'abantu. Nivyo si tic-tac, nivyo ntivyihuta, nivyo n'urugendo, ariko buke buke wowe arazokugira neza. Kandi nta nkeka ko ubuzima bwawe buzosubira gufata umurongo. Nuko mugenzi. Jesus. King Sabbas, s'il te plaît, basi vuga n'ijambo rimwe ho. Nibaza umubabaro uriko urantera kukubona, ntazi ko wabaye ikiragi, ntazi ikintu na kimwe wabaye. S'il vous plaît, vuga ijambo rimwe basi numve ko ukomeye. Rega sinigera nigenda gutabariza. Mpamagara abantu tugutware kwa muganga wabaye ikiragi, ntawe wakomeretse, sindi umuntu wagize isanganya. Wabaye iki please? Ijambo rimwe basi, rimwe gusa ndagusaba, s'il vous plaît. Okay, tuzasubira. Okay. Sawa sawa. Sasa tuzuye. Sawa sawa. Namaki kamani. Hewe, uri umfiance wawe? Oya wapi si umuntu mujambo gusa, umuyenzi. C'est vrai? That's nice. Oya. Nagira ngo wari ubu. Wapi wapi. Reka tugende. King Sabbas akeneye ikintu cyo mugarukanira umunezero. Ndabona ko ibyawe be na Diva bishobora kuba byapfuye. Ntegerezwa gukora ikintu nkabahuza na Tati, nibaza ko bari wo muti. Mama, wakoze kumwitaba. Icyambere nasi ko tuganirira muhira kubera ko nari ncerewe ku kazi. Kigira kabiri nasi ko tuganirira nyine aho abatoye banje bashobora kutwumva. Mu byukuri mama, byara kamushaka kwibariza kandi no kuri sindaguhangaye mbabarire.
Brilliant films, good news films, double favor without limits.